Mwaramutse canke mwiriwe bakunze ikimenyesha makuru Kibonobono media, umuryango munini wagutse w'abarimyi b'igitegwa c'ikibonobono. Jewe David Tusabe mpagarariye, turabaramukije abadukurikirana mwese, abakunzi bacu abari muri Amerika, abari muri Australia, abari i Burayi, hamwe twita muri Europe, abari muri Asia, abari mu bihugu bitandukanye vya Afrika. Imana ibahezagire. Uyu munsi turi kwigenekerezo rya 12 ukwezi k'umunani. Atari kera cyane, ku munsi w'ejo hahise igenekerezo rya 11 ukwezi k'umunani nyene twari mu gisagara ca Bujumbura, ariko Imana yabikunze. No munsi ku wa 12 rero turi neza na neza mu ntara ya Buhumuza, hahoze ari Ruyigi ya kera, komine Ruyigi ya kera, ariko ubu ngubu Butaganzwa. Turi neza na neza ku mutumba wa Rutimbura, muca mwumva yuko hariho uburi hafi ahamenyereye gose, n'ahantu heza cyane. Ndavye ukunda abona imisozi ya Ruyigi centre, hanyuma aha ari ni barabara, hirya hariya ndabona umwonga mwiza cyane urimwo amazi, barimo ibiharagi, ibintu bireze. Hanyuma turi mu itongo rinini cyane, jewe nanezerewe cyane by'ukuri. Twahageze rero, hano turi muribuka yuko ejo hahise nababwiye yuko tugiye kurondera kugura itongo muri metropole ya Ruyigi nkuko tuvyita mu mugambi wacu, aho rero tugiye kurangurira imigambi. Tushimira Imana rero yabikoze, na ekipe twagendanye, shimire mushoferi IVS yavyitwayemwo neza, kuko twavuye Bujumbura amasaha yitereye, ariko twarashoboye gushika Igitega mu gihe cy'isaha 1 y'umugoroba. Twara Igitega, turabona na bene gihugu, abanywanyi, banyamitahe muri Kibonobono b'Igitega. Twaje tubazaniye imbuto mu kanya, twavuyeho ziheze zose baje kuzitora. Dushimira abarundi kukama twabateye vy'ukuri, cyane abanyagitega, mwatweretse vy'ukuri ko mufise ishaka rikomeye ryo kurima Kibonobono. Hanyuma kandi twaciye tuva rero Igitega twerekeza hano mu ntara rero ya Buhumuza, neza neza muri Ruyigi ya kera, ariko ubu ngubu ni Butaganzwa nko nabivuze. Twaje rero kugira ngo kumbure turabe ikibanza kinini cyane tugiye kuranguriramo imigambi. Neza na neza dufise imigambi yihuta ishika kuri 3. Mugabo wowe uri kurandaba bidukundiye yo gushaka ikabanine, ariko Ruyigi twifuza kubaha niburi 2 canke 3 yihuta. Ariko nk'ikintu ca mbere cyo cihuta dushobora kuba twokorera ngaha mu Ruyigi, nuko ya izine yacu y'amasabune dushobora kuca tuyizana hano. Mugabo vyokunda yuko hano hangana gutya hose twohagenera izine y'amasabune gusa, iyo izine yoba ari nini cyane. Rero twamaze kubona yuko ahantu ni hanini cyane, kandi baza yuko mu kanya tuja kuba turiko turavugana na mweneho, kandi bikunze tuca tuhagura, turaja kubereka ibipapuro. Tubandanye rero hano. Icihutirwa nuko twifuza yuko imise yose yahora iva muri Gisuru, Cendajuru, Kinyinya, Giharo hariya mu Rutana, ikagenda muri Burunga, ikamanuka mu gisagara ca Bujumbura, itosubira kumanuka i Bujumbura, ahubwo yuko abantu bose muri kano gace mvuze Regio Moso, muri Kumoso, boca biyegeranya bose bakaza muri Kibonobono. Tanga imitahe 12,000. Kibonobono Unascoki, runani rw'abarimyi b'igitegwa c'ikibonobono, duca twubaka izine
y'akarorero hano izofasha babandi bose bahora bakora ibigazi imise hano. Ikindi kintu ni mu gihe turiko turabona abatari bake bijukiye kurima igiterwa c'ikibonobono, aha rero tuzoca duheza tuhubake irindi hinguriro rero ryo rizoba rinini, rizotwara ikibanza kinini kuko kino kibanza turimwo ni kinini cyane. Tuzoca tubakamwo rero rwa ruganda rw'amavuta y'ikibonobono hano. Gusa nabonye hano ni hanini cyane, ni hafi ibarabara ryiza uja mu Ruyigi murahazi. Naravye aho umwonguri ndiyumvira none tugize itoroto nitugize imise tuzoba dushobora kuronka itoroto. Itoroto nayo ni bitungwa vy'ivyo kurya. Haniyumvira none ahavye kuri nta kuntu tuzoca tuvugana tuca twubaka tuhubake n'irindi hinguriro canke iyororero rikomeye ry'akarorero nk'abanywanyi ba Kibonobono ry'ingurube, ko tuzoba dufise itoroto, ivyatsi yariya ku misozi, kibanza ni kinini nitwo gipfusha ubusa. Ivyo navyo tuzoza tuvyiyumvira. Icihuta gose ni ya izine ikora amasabune niyo tuzokorera hano. Nibaza yuko no munsi two turavugana ni kuwa kabiri, nifuza yuko nitwaheza kuhagura kabereka ibipapuro. Nabonye harimo ivyatsi bikeya n'ibiti, nko gushika kuwa mbere hazoca hajamwo abakozi gace batangura gutema bino vyasi vyose kugira ngo bahaboneshe, hanyuma tuce tuzana abafundi bacu batangure gupima badukorere ivyigwa vy'ihangare canke vyaho twohingurira zino sabune. Hanyuma mukanya nja kuva hano muri Ruyigi, namaze kubaza muri Regidezo, namaze kumva yuko bishoboka ko bashobora kuca batuha umuyaga nkuba cyo kimwe n'amazi twabonye aho amatiyo aca. Ivyo rero twifuza yuko vyihuta kugira ngo tuce tuva hariya muri industriel hazimvye tuce tuza gukorera hano kugira ngo amasabune rero atworohere gukwiragiza mu Cankuzo, Muyinga, Gitega, tubahe ahahirya ngaha mu Rutana hose tubahe. Hanyuma hariya ni muri Gitega na Karusi muzoshikirirwa ko ngaha ni hafi, sico kimwe nuko vyo bivuye Bujumbura. Uyu mugambi rero ndabibutse yuko n'umugambi w'abarundi, n'umugambi umuntu wese yifuza iterambere ry'umwene gihugu mutoya. Rero ukaba utari bwifatanye natwe, karibu. Kaba watinya kongereza imitahe uvuga ngo aya mahera bazoyiba, twebwe harababwiye imvugo ijana n'ingiro. Tuvuze ati ni gukora iki, ayo muduhaye yose uca twegeranya, wamenya kuva mu gitondo tutarafungura kandi dufise amahera twaje kugura itongo. Twebwe dushaka yuko ibikorwa dukoze ari ivyo bizotugaburira. Rero ndushaka kwanza gufungura tutarakora. Niyo mpamvu nutinye kuzana 12, nutinye no kugura imitahe 2 canke 3, cyane cyane gurira imitahe abana bawe, kubera ubu butaka tubuguze ku izina rya Unascoki. Naho buzoja umwana wawe azokura avuga ati hari ubutaka ngaha, mbega muravya no hantu ngene hangana. Nuko gusa kibazo kamera yacu ni nto, nta drone turagura ngo tubereke ikirere ca hano hantu. Mugabo nibaza ko tuzohaza kenshi, tuzoma tubereka ingene hangana no kuri ni hanini. Bibaza yuko ejo naho babango matongo yaraze, abana banyu ni mwamwaro baguriye imitahe bazofa baza ngaha bace bahubaka amazu y'uburaro. Nkabona hoja amazu angana gute, biberemwo kubera ubutaka n'ubwabo, ubutaka n'ubw'abavyeyi babo, ubutaka n'ubwabo. Mu gihe muzoba mwabaguriye imitahe hakiri kare, je nguma ndababwira gura itongo rya 12 uzobamwo mu 2100 itongo ry'ibihumbi 12. Nk'ubu urashobora kwikubita gutya ati turafise itongo mu Ruyigi rero nawe urimwo kuri 12. Buri tongo abana banyu bazobamwo hariya ry'ibihumbi 12. Murakoze cyane, tugereye kubereka
gukurikira. Imana niyadufasha tubereka ibipapuro twahejeje kugura, hanyuma Imana ishimwe kuvyo iriko iradukorera nka Unascoki. Twongera dushimira vy'umwihariko abantu twikoze kati nimutange 200,000 tujegura itongo rya Unascoki mu Ruyigi tuzokubakomwo inganda zacu, mukaca mubikora n'abandi muriko murabikora. Imana ibahezagire. Hano hantu tuzoshiraho n'amafoto yanyu abantu bose mwagiye muri Tangati abitanze kugira hano hantu haboneke baraba. Imana ibahezagire.